Intambara y'ubudandaji hagati ya USA na Chine. Uburundi buhombike. Kuva kera na rindi, Chine na USA bamwe bafise ivyo batumvikanako mu bijanye n'ubutunzi. Ariko ubuhoho vyunyutse mu kuduza amakori ayo bita droit de douane. N'ijambo rimwe, droit de douane ni harya igihugu gishinga amakori ku maproduit aje kudandaza avuye mu kindi gihugu. Muri avril 2025, USA yashinze amakori agera kuri 55% kubidandaza bivuye muri Chine. Ubushinwa nabwo mu kubasubiza mu nkoko baca bashinga amakori agera kuri 125% kubidandaza bivuye USA. Ariko ku bindi bihugu USA yashize ikori autour de 10%. En 2023, Chine yashoye muri USA produits zigugwa 436 milliards de dollars. USA nayo ishora muri Chine ibigera kuri 154 milliards de dollars. Uburundi muri ntambara y'ubutunzi ntibukogwako cane kuko balance commerciale est déficitaire. Bisigura ngo importation risumba exportation. Nk'akarorero muri 2024 ibice birenga 54% by'amaproduit Uburundi bwaranguye hanze byevye muri Asie, 20% byavuye muri Chine, ariko ibyavuye USA ni 3% gusa. Naho Uburundi butegzija les droits de douane ku maproduit ava hanze burashobora ingaruka zitandukanye. Ibiciro birashobora kuduga bakarangura les produits zo hanze ku giciro kinini. Muri ico gihe ifaranga ry'Uburundi rashobora guta agaciro kubera dollar ryaduze kandi ari ry'Uburundi buranguza hanze. Hari umwanditsi wa Yaga asanzwe kurikana ivy'ubutunzi ahanura ko Uburundi bwo kwicungera mu kugwiza amapartenariat haba kuri Chine canke USA mu gukingira ubutunzi bw'igihugu no mu kwirinda kugwa muri uwo mutego wayo makori. Badasize inyuma ko investisa mu gihugu nko mu burimyi, mu mahinguriro n'ibindi, ati nakare ubutigaba ntigaburira.